ikintu ukora wivye bazokwiba wica bazokwica ugira ikintu cyose noneho uzi ko uri kuragirira nabo umuntu nawe bazokikugirira fin de fin nimba atari banga ninde yari yaraguhemukiye n'umuntu kandi ari nk'umwana sana nari si imyaka 13 yaragukubise oya ntabyo novuga ariko yarabikoze kandi byarantushije cyane ati ko umuntu akorera ikintu gituma wanka abantu muri rusangi uba wumva ko atari ikintu coroshe hama umuntu wamusaba emission nawe akagusaba ibindi asitari bene wacu aca gusaba iki none banza uzemuhira bene ugira iki we kangaga muzonkwegera kazana umuntu muramubwiye ati banza mukorere interview hari umuntu yigeze kumbwira ngo muri game ushaka gutera imbere ngo banza kugirane ngo kugira iki niki oya bivugiye tuvyumve byarangoye cyane kubona umusitari naho nubaha ahubwo ngo wewe ngo ndukira amafoto yawe gira ibi nibi mugabo si bose abantu bake babatesha baba umuryango ariko abumwe agatukisha umuryango mugo ivyo byarangoye kubona ko kugira ngo ntange interview cyangwa kugira ngo ntame interview ayenda kunsaba iki niki ntabyo mfise Magufuli kandi ndasaza abantu bose muri entertainment bankana numva ngo jewe nimba mvugana na wewe bose ushaka ko naka tutavugana kubera ko wewe mutavugana komo je ko nivyo mufata vyonzi ugasanga umuntu mwara muvugana uramuciye ko nakuvugije kubera ngo wari uhagararanye na naka ntabyo noshobora shaka kunyanga harimwe ishari ryinshi kandi reka ndabwiza ukuri burya yego ishari ryinshi vraiment riratuma udatera imbere niyo uteye imbere birasubira inyuma iyo vyaje bivu niyo bitera bisubira uri umusitari ni ukuri kugenda na bus bigintu bavanga uri umusitari ntushobora kugenda na bus genda vyemeje na kwijana kuko abantu mu buzima baragorana iri naciye ahantu hari Mr Champagne yururutse imodoka gusa ukabona abantu baje kumwurira ko baramutondera no kuvuga ati none ega mu bisanzwe nta buzima bafite abasitari nawe rero ati umusitari ntakurire bus nukuri ntayoko je nukuri naje wa musitari nukuri nimba waronse amahera rindiro nk'amahera ya taxi vraiment je navuze kwicisha bugufi muga panogira muri bus oya no bus irasuzuguritse gaminyona ibaze uhure na Satubi muri bus zo mu Nyakabiga yego vya free oya none gituma deja hajyanya ugenda ntareka kubigenda ngo ni kubera ko ubwo buryo bwo kwamagera n'amataxi yo babufise ni kubera ko Le Monde imubona atamahera na hafise yo gufata iyo bus iyo taxi cyangwa tumumuntu erega ntubizi none gaminyone kuba star chenu yuko ushobora kuba star ariko atamafaranga yego ndabizi mugabo vraiment aramaze kwandika kazina kawe ukagenda na taxi cyangwa bus ntugana na bus ndetse ifata nko kwishira rero mpanuri abo star rero wabonye bagira muri bus DJ Fernando hindi imbere avuga ngo bifuza ko batera imbere ngo ariko ntubasumbe nyene gaminyone ushaka kuvuga ko mu star atarukundo uri ntaruriyo urumva nimba umuntu ateye imbere abantu babana wowe ukiri mu underground nta mwanzo uzogira mugabo tera imbere gatoya niho ucubona ko atarukundo ruriyo reka ndabaramutse nongere ndabipfurize ibihe byiza aho muba muherereye hose nibaze yuko abameze neza canke abatameze neza mu kwihangana aho ndavuga kuri mwebwe muri mu mihingo ine igize isi sinavuze ngo za diaspora hehe mu Burundi n'ahandi twese turi kwiyose nyene amajaruguru amajepfo ahandi ni hehe mu burengero no mu buseruko no mu buraruko n'ibiki byose mu buraruko mu manuko mu buseruko no mu burengero yes ni Buja Town TV twahora mu rugendo shure nkuko bisanzwe ariko twagarutse nyuma y'igihe kitari gitonya nizere yuko namwe mwari bumeze neza nk'abafana abadukunda abadukurikiranira hafi buri kanya buri saha niraja kuri mikro ya mbere mikro ya kabiri ni Minyom Dab ndifuza kumenya igihe kimwe nagumye saba Imana umunsi Imana yakumpaye yego zo kubaza ukana ico gasigura welcome mama turakwakiriye cyane kuri Buja Town TV nibaze ko ari n'ijya mbere yego ariko tukaba twahorana tukaba twamana turaziranye batagira ngo amakuru yawe ni meza umeze neza yego Minyom Dab gisiguri iyo mvuze Minyom Dab Minyona Dab Bandiko ndavuga nti nahindutse c'est toujours mignonne. C'est toujours mignonne. Yeah, ntabibona. Baranyitse. Sinzi umuntu yambwiye ngo urishima. Jewe umuntu avuga ko umuntu yishima
nibaza ko atababeshe kuko umuntu dabe kugira ngo ashimwe n'abandi wenyine ubwo yarabanje kubanza kwishima. Ushima nishima minyene siniryo abavyeyi banyise. Nitwa Emina Deje Nkurunziza. Mugabo iryo minyone nagise kubera ko nzi ko ndi minyone imbere yo kubimbwira mbanza kubibona. Rero kabasye. Uwo muntu nibaza kuraba ikiganiro nukuri ntiwabeshe ndishima. Urishima. Ego cha dukenera kumenya imbere yuko rutangura ikiganiro cacu nyezina. Ego. Urisi izina minyone. Cha dukenera kumenya minyone. Apana na Deje. Ego. Minyone ni muntu ki? Minyone. Ego. Minyone n'umunyamakuru, n'umanimatrice kuri YouTube. Ndafuye ho baranyita. Kuri YouTube nkora ibiganiro byose. Ego. Mvuga kuri byose. Haba minyone vraiment ntiyishima kujya mwo bivuga n'umuntu ari cool, akunda abantu. Akunda n'Imana by the way. Ndasenga mutazonagira ngo hama nkunda abantu bose. Jewe umuntu anyaze wenyine afite ikibazo ko je ngo ndamukunda ngo ndanamushinyira amenyo agasanga nagumye ntwenga. Ndakunda abantu muri rusangi kandi ndakunda n'akazi. Akazi kose jewe umpaye ndagakora. Akazi kose uri umutu travaux. Ndi umutu travaux. Basa ibyo birazwi ya ndi travaux ya. Uri mu animatrice abakumenye cyane bakumenye kuri YouTube. Yego. Zitandukanye wagiye uracako kandi wagiye urakorera. Yego. Tuca dukenera kumenya hagati aho nk'ikibazo gira kabiri. Mbega ubuto bwe bwari umeze gutega minyone kuba takuzi buvuge mu majambo make. Ubuto bwanje jewe nari calme sana. Je nari umuntu. Ako mavango ndishima rero abanzi cyane bazi ko nari nishima mugabo. Kwishima kwaje ntikwari gufatanye si kwishima ko nyine ndiko ndabivuga ntibaze kuntahura nabi. Hari igihe uba mu buzima wewe ugasanga ubaye oblige gutekereza. Rero bivanye n'ibyo nagenda acamo nkiri umwana nari umuntu vraiment ahubwo muri rusangiye nk'abantu. Hari igihe uhura n'ikintu ugasanga kigutumye kwa nk'abantu mugabo singa yashinga intaye nzabibashingira mu nyuma n'ivyagenda neza. Gusa narigeze guhura n'ikintu ndi umwana kirankomeretsa cane hamaca nkurambona ko abantu bose ari babi. Numva ntanguye kwa nk'abantu nagiye kubakunda mu nyuma. Natangiye gukunda abantu muri secondaire. Abantu bose? Ego abantu bose guhera no muhira barabizi. Ego. Je nakijijwe mpejeje secondaire. Niho wagize niho nakijijwe. Gukizwa gute? Kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza. Nari numva ko ariyo shwa ya nyuma. Ibyo mureka twenge. Wari gutwenge. Urumva? Ego. Ivyo nabikoze kuko nari numva ko ariyo ntuze shwa ya nyuma. Umuntu akwiye ngiye kugarukira ko nabuze umunezero. Hama petit frère wanje dukurikirana yakijwe ambwira ati aho hantu haraguhinduye nyene vya Afrika usigaye wumva uvugisha abantu wakunda abantu. Nabwo tanje ngiye kubijamo ndabira. Nimba atari banga ninde yari yaraguhemukiye? N'umuntu. Kandi ari nkuru umwana sana. Nari si imyaka 13. Yaragukubise, Oya. Maze novuga. Ariko yarabikoze kandi byarantushije cyane. Ati ko umuntu akorera ikintu gituma wanka abantu muri rusangi uba wumva ko atari ikintu coroshe. Guhera kuba mu nzu papa mama bo tuvukana n'abandi bose. Mugabo mu nyuma byaragiye biraza nibuka ko isho nasaze Imana ubwa mbere cyo gukunda abantu. Ubu rero naho ngirira nabi cyo nisanga ndagukunda. Nzabikora cyo gumo nkunda. N'ubu hari abangiye nabi barabizi kuba turabajama. Ego. Imana ibakurinda ariko naho kwisabira ibigeragezo. Maka numva nabikora none ko twese atamyaka 100 wowe ubikora ico ukora cyose fin d'offre kizogushikira. Icumu nakora cyose kiramugarukira. Nico gituma ngo ndabwira abantu gira umutima mwiza akundana kubera ko ikintu ukora wivye bazokwiba. Wica bazokwica ugira ikintu cyose noneho uzi ko uri kuragirira nabo umuntu nawe bazokikugirira. Fin d'offre. Vuba tôt ou tard. Ego umuntu ashaka yokora ineza akigendera kubera ko ukora ineza ukayisanga imbere niko babivuga. Turaho nyene uratubwiye kubijanye na kahise kawe no muri presentation yatubwiye kuri umu animatrice za YouTube zitandukanye mu biganiro mu madomene nka yose. Ego. Dushaka kumenya mbega ni gute wisanze mu monde ya YouTube, ni gute wisanze mu monde entertainment muri rusange? Jewe avanye ko nza muri ibi narakora akazi kandi keza. Kavuga nimba atari banga. Nari mu assistant dentaire. Narakora simbizi ni wabizi. Muganga. Muganga. Simbizi arabizi. Muganga mu muziki bihuriye he? Bon, urumva simbizi yarabizi. Simbizi no twatangwe kumenya abantu muri entertainment numva
muje bavuga bamenana amatwi sana simbizi yari wa mbere niwe yigeze kusanga ahantu nkorera noneho arabizi niyo mpamagara kenshi mpamagara muganga mugabo ako kazi gahera ntabiteguye kuba kuri utonda ako kazi ugasanga akazi kaheze akazi wavyutse mu gitondo wisanga kahe nagiye bashaka ku mugoroba haryohejeje akazi ugira utaha ukazomva umuntu akubwira guhamagara akubwira ibi nibi byagenze uku komera ko ntituzobandanya gukora birambabaze sana hama muri je ndazi ko mfise ingabire kuganiza abaje narabivuze je nta muntu numwe ntinya gusa bose ndabuba sintinya kwa affronta abantu ndabafronta no bugesera bukaduka hama mbona ko nivyo bintu narabikunda numvise témoignage yawe zingene yatanguye yego hama nandi ndatangura uretse je aho nkorera ubonye uretse YouTube channel yiwanje nahereyeko kandi y'abantu bacane ntangura kubatamwa none twereke ibikorwa none ngira ntangura kubatamwa nzoza ngahanyu ubu mfisi y'abantu nababwiye ibintu byakomeye timusange ngaha ya naciye rero ngira ndayitangura hamirangirira umugisha kugira ngo aho bose dukorana no munsi ni kubera ko natanga gukorera ku yiwanje niho bamenyeye niho banzi Imana iranyugurura imiryango myinshi hariho n'ibindi bintu byinshi nakoze mu buzima busanzwe kubera amasapoti y'abantu aba diaspora vraiment bameze fresh bameze bon bahintasha basi wanakunda ndabatahije no mu diaspora mwe yamfashije just n'abantu benshi bamfashije gusa hariho umwe yanyitise aravuga ati oya uyu mwana afite talent neza cyane wana rero n'ubunye umuntu agukuye kuvyiwaha kuza ni wiwe murumva baguhaye ivyunguka bikwiye rero wanzanye ankura kuyi wanje twaravuganye usanga hari ama opportunité menshi hama no turi kumwe ubunye kuko mumaze gukorera kuri zibiri Sofia yiwanje niyo nahereyeko n'indi ko ya Gatech TV iyo ndi kubunye rero niyo novuga ngo yarangiriye umugisha cyane ego yarakugiriye umugisha ca dukenera kumenya aho nyene n'ubu nturatubwira neza ukuntu watanga urugendo rwo kwigira wisange muri entertainment ego donc narutanguye uko kuntu nabuze akazi ntabiteguye naje mvuga ati noje gukora ivy'iwanje hamaje nkora ibintu byinshi mugabe binye navuze ati bizomfasha no muri kazoza kumenyekanisha ibintu by'iwanje ivyo nsanzwe nkora ego je mpaye kudandaza mugabe icatumye nja cyane kuri kumbuga ngurukana bumenyi nuko navuga ati d'abord biraguha izina je abantu benshi banzi kubana kuri presentation behind camera nabo minyone baramuzi ya naho mushaka guhura no mumete niwe twahuye natwe baranyumva mvuze ko nitwa minyone ahantu henshi sanga banzi ya nivyo rero byatumye mbaye inspiré no gutangura ibiko navuga ati nzogira izina d'abord hama ivyo nzokora byose bizokora kubera ko bazoba banzi ya kandi byo nshaka gukora birafatanye cyane n'urudandaza uko nyene uba wisanze muri entertainment yego mu rugendo rwa entertainment cyangwa mu rugendo rwa rw'izimbugo hawanira biba vyoroshe tubwiye akubinyibusa ugani w'abandi bose sha ntibyoroshe mugabo iyo uri kumwe n'Imana byose biragenda je ikintu kitanyoroheye cyane nuko nari nzi ko udashobora kubura emisi uha abantu hama ndazibura hama umuntu wamusaba emisi nawe akagusaba ibindi asitari bene wacu aca gusaba iki none banza uzemuhira bene kugira iki we nkanga muzonkwegera kazana umuntu muramubwiye ati banza mukorere interview hari umuntu yigeze kumbwira ngo muri game ushaka gutera imbere ngo banza kugirane ngo kugira iki niki oya bivugiye tuvyumve Jean bariko bavuga ko banza kubikora umustar banza kumuha nyene mukavanamwo mugabo je siko ndabibona byarangoye cyane kubona umustar naho nubaha ahubwira ngo wewe ngo ndukira amafoto yawe gira ibi nibi mugabo si bose abantu bake babatesha baba umuryango ariko abumwe agatukisha umuryango mugo ivyo byarangoye kubona ko kugira ngo ntangete aho vyushaka kugira ngo ntamete aho vyu ayenda kunsaba iki niki ntavyo mfise Magufuli kandi ariko Magufuli none erega babonye ko ufite utanga niyo mpamvu oya ivyo ntivyari birimo oya sivyo nari niteze mu bisani wavuze ivyangoye sivyo nari niteze kuko iyo ndavyitega nari ku hari umuntu yambwira vuba bazige twari ko turafeta ngaho onyambwira ngo shanga we bavuze ngo uri Imana nashanga ngo wimana iki rero
ivyo bintu ego benshi bamavuga ko bitaborohera muri urugendo cyane cyane abafemine. Niyo mpamvu kenshi tugeze ku ibintu vy'imbuga kuba umu influenceuse canke ibindi kuba umu animatrice n'ibindi iyo bigeze kuri kote y'abafemine usanga muyimaramo igihe gitoya. Hakuru bipfira kuri mwebwe mudafise ishaka n'inguvu, bipfira ku kutihangana, nihe bipfira ku bwawe Kaminyone muri rusange? Je nibaza ko premièrement nabikubwiye hari umuntu adashobora kuresista akabona ko umengo kugira ngo akore ibiganiro ni kubera ko umusitari kanaka azoba yamuhaye emission. Hari abantu bashobora gukoresha emission kandi wowe ufise uri creative ukreya ntushobora kubiheba ngo ni kubera ko abantu bagusabye canke bakwimye ibiganiro ngo kubera ibintu n'ibi. Quand tu es courageux canke courageuse uramenya ati nkorera mu madomena yawe n'ivyo batoma ibiganiro ndakora ivyahe babirabe kandi je niko nakora. Hama nibaza ko ikindi naco gituma babivamwo nuko kuntu baba baje biteze ibitangaza cyangwa ugasanga umuntu yahora akora na urabizi kuko usanzwe ubikorera mu kugira ngo ukore ibi bintu bindi ubigumamwo no kuba ufise umwete ufise ishaka ryinshi ryo kurondera kuvuga ati uyu yanyimye ikiganiro ndarondera uyu ejo yanyimye ndarondera n'uyu. Rero nibaza ko basha bacika intege. Jewe naje ntango ikiganiro ndabwira abantu ngo don't give up, ntukabihebe n'iryo yokwima waze wundi abwe suyu namugore kandi jewe ndakugora ku buryo utinduka avuga ati none canke nyimye nkarondera uwundi. Rero nibaza ko benshi babivamo ku gucika intege canke uko kuntu nyene baba baje biteze ko atobura ibiganiro bakabibura. Rero nibaza ko impamvu badatebamwo abakobwa cane cane n'abantu bamugora benshi nibaza ko bituma heba mugabo ntuhebe kubera ko bakugoye ubutsinzwe. Rero nshaka kuzogera ahantu babandi barenda kumbwira ibi n'ibi nabo bazoza bakansaba ibiganiro kandi mbaze kubibona. Hari abantu benshi banyiba ibiganiro mu minsi heze ubu basigaye basaba ibiganiro. Kora rero ugera ahantu uvuga uti naho batobima ibiganiro jewe ndakreya. Hari ibintu byinshi byo gukora atari iby'abastare gusa. Hariho ibintu byinshi byo gukora atari iby'abastare. Ejo bundi nasanze wageze no mu vyingo n'imiryango. Cyane. Ariko ivyo nyene birakorohera Kaminyone kumixa kuvanga ibintu ukava mu bastare ukaja hariya ubwo rugendo rakorohera ko nzi bitoroshe. Jewe je gituma binyorohera je mba ahantu hose nangiye mu basenga ndasenga ngiye mu masaha nanye nisangamwo kuko turakorabora nabo abo tumaze kumenyana ntashaka kugira umunsi mukuru ngo ntumire kandi nkisanga turi kumwe nabo ngo ndeke kugenda. Igituma rero binyorohera nuko je ndazi ico nshaka mu buzima. Hari umuntu yavuze umugani uvuga ngo itazi ico ushaka ufice utoye. Rero simfa gutoragura ndazi ico nshaka muri kariyeri yanje ndazi ico nshaka no mu buzima busanzwe ndazi ico nshaka. Rero iyo maze kumenya ico nshaka canke iyo maze kumenya ico ushaka nta kintu na kimwe kikugora. Erega burya n'ikinagoye mu buzima no kubaho ata objectif ufite. Uri umusaje objectif nyene uraza wabona indwi zibiri urakoze biranse ukacuheba mugabo je ntangwe kubwira abantu ngo don't give up. Yes, ntugacike intege kubera ko toujours hazokwama hari ibintu bigoye, hazokwama hari ibintu ukeneye mu buzima mugabo nutaba determine uvuga ati muri entertainment shaka ibi mu buzima busanzwe shaka ibi akenshi uracika intege ugasanga ntufise kwihangiro ryawe. Cyo gituma je n'abantu banyikundira kweri abantu baragukunda ncashaka kumenya niki wewe umaze gushikako mwimondo uri kurakoreramwo mwirinye uri kurakoreramwo ukumva kiraguciye intege gushika ku kanyuma kiraciye intege. Nahantu usanga umuntu akwanka atakina hima kuziza hewe ugasanga umuntu yarakwanse birakomera wewe ugenda gute ngo wanka umuntu atakina kimwe mu mupfu. Je saza abantu bose muri entertainment bankana nuvuga ngo jewe nimba mvugana na wewe bose ushaka ko naka tutavugana kubera ko wewe mutavugana komo je ko nivyo mufata vyonzi ugasanga umuntu mwara muvugana uramuciye ko ntakuvugije kubera ngo wari uhagararanye na naka. Navyo nashobora shaka kunyanga harimwe ishari ryinshi kandi reka ndabwiza ukuri burya ishari ryinshi biratuma udatera imbere. Niyo uteye imbere birasubira inyuma iyo vyaje bivu niyo bitera bisubira. Nukuri nta muntu n'umwe aragera ku iterambere afise ishari ngo usanga arageze ahantu kure
kubigeta amanuka ego arashaka no gushininga ewana muri 5 à 10 ans mugabo umwaka umwe inyuma y'iyo myaka 10 yego ukamusubiza inyuma bya bindi byose ugasanga arasubiye inyuma rero niba ari twebwe turiko turakora umwuga umwe ntidukundane umenye ko nimba naje kurondera ibiharage nawe ukaza waje kurondera ubufu canke waje kurondera ubufu nivyo byatuzanye dukureho ishari dukundane yes dukundane je niba mwashonye sinomera ko abantu batabura ivyo bapfa birahari hani gusanga bapfuye ibintu biri serieux mugara kushukira kaguki wawe nahango gera kiwiwe hama ngushaka ngo wowe ivyo mwapfuye nanje bize kunyafecta kubera kutavugana na raje ngo nande ngo tuvugana gute kandi c'est vraiment kandi tunasangiye n'akarimbi ibaze mwashwa nande dushwane nta n'akarimbi dusangiye ibwo n'ubugugu ego turaho wavuze ikijanye n'abastar mbegaga minyone ko bwawe nihe karite y'umuntu yitwa ngo n'umustar yarakwiye kuba afise karite imeze gute karite y'umustar ego yarakwiye kuba ari sumi bo je dushaka tuje no mwijambo ry'Imana bavuga ngo ushaka kuba mukuru nabo musuku wa mwese bivuga ngo nimba ijambo ry'Imana rivuga ko ushaka kuba mukuru muri mwebwe nabo musuku muri mwese nta muntu yigeze asubira inyuma canke atagira section niko yacitse ko yubashe ubwo hakunda abantu bose normalement uri umustar utegezwa kuba uri sumi wisumeta ku bantu bose ubabwiye rero ngo nibicishe bugufi vrema ariko ikintu muharaye muvuga ngo nukugara ivyo nta nahantu bizo gushikana ejo turabona abantu bazi kera bajya Big Fizzo bajya barije nyene mu muziki yego n'abantu ubona ko ibintu byabo bidafudikara by'abari abahanyuma babahagara fafase bahagana namukojeje igana nabwo abubu babuze mu mutwe mwumva nyine kabikubwira ukumva ko babuze mu mutwe koko ni kuvuga ngo menya neza ko nta namwe wogera je kintu nemeranya n'abastar reka ndakibabwira uri umustar ni ukuri kugenda na bus bikintu bavanga uri umustar ngo kugenda na bus genda vyemeje na kwijana kuko abantu mu buzima baragorana iri naciye ahantu hari Mr Champagne yururutse imodoka gusa ukabona abantu baje kumwurira ko baramutondera nakavuga ati none rega mu bisonga bwe nta buzima bafite abastar nawe rero ati umustar ntakurire bis nukuri ntayoko je nukuri naje wa mustar ewe nukuri nimba waronse amahera rindira uronka amahera ya taxi vraiment ko tubabona canke abantu bakababona Nasanda harimwo kantu kuko baragutesha agaciro sana canke organize ibiteramo bagusange mu gavyo ibintu byo kugendana n'abantu je no kwinda bikubwira bireke nta kibazo none uwavuze wowe yuko ngisho cyo kugenda kuvuga ngo nta mustari yogenda na bisi go kwari kugara kwari kwishima no kuri sivyo nega gari ndakwaza ikazo yego ibaze uhure na Satubi muri bisi zo mu Nyakabiga yego vya vrai oya bazi gituma deja hajyanya ugenda ntareka kubigendamo ngo ni kubera ko ubwo buryo bwo kwamagera n'amataxi yo babufise ni kubera ko le monde imubona atamara na hafise yo gufata iyo bisi iyo taxi cyangwa tumumuntu erega ntubizi none ga minyone kuba star chez yuko ushobora kuba star akata amafaranga yego ndabizi mugabo vraiment aramaze kwandika kazina kawe ukagenda na taxi cyangwa bus ntugana na bus ndetse ifata nko kwishira rero mpanuri abo bastar rero wabonye bagira muri bus ntaho ndabona ariko hari abatarazamuka cyane mugabo yo ana wifitiye izina vraiment ntugende na bus nawe vraiment yo navyo ntavyo bokora kimwe gusura bibona ko abantu baca bafatiraho ngo no kwishima none ukeneye muhurire muri bus oya kugira yicishe bugufi no so bavuze ngo kwicisha bugufi navuze kwicisha bugufi mugapa ntogira muri bus oya no bus irasuzuguritse ga minyone nukuri naje nta modoka mfise muganza amafaranga sinogana na bus ariko urayigira ya cyane gose ndanatonda abantu urazi izina ufise ga minyo asiri nini mugabo wansanga ntonzaje no ku murongo muri file ndanawutonda rero je Yohana kera cyane musi twahahuriye rero uzashobora ifoto ibone ndako data umuntu jeje kwanzaza gituma nkunda gukora behind camera nta sishaka nubwo yombona ku murongo ataza kuvuga ngo ni minyone nta n'amafoto jenso rese ni foto zaba nange nk'ibifotoza duke kuri statue neza cyane ariko guca bugufi ni vyiza en general guca bugufi yes guca bugufi ni ntambe mwituma umuntu yavansa agera kure tugana ku musozo w'ikiganiro cacu ndakeneye amajambo abiri uvuga nk'intahe
sigira baba star bakugora canke bagora abandi atari wewe. Ego iya mbere nabonye hari umuririmbyi Bonnie Alvin Smith yabivuze avuga ngo nta muntu ngo azosaba kumukoresha ngo atamuhaye amafaranga. Ok, moi j'ai une question très importante. Igihe ariko urarondera nawe kuzamuka like uvuga ati nani ndarondera kuzamuka ndiko ndarondera nanje abantu dukorana bampaye mission canke wari ugisaba emission nawe warabahaye amahera abo journaliste bagufashije kuzamuka. Nuko nyene yavuze. Yego yavuze ko atamuri ibyo dusaba kumukoresha. Yego. Mfite tamu journaliste dusaba kumukoresha tamahaye amafaranga. Jeje ngo nuko tumuvyihorera je vraiment byarambabaje. Ikigira kabiri naco. Bajye abantu bose urabona urase Davashe Entertainment. Haya ari aba journaliste uzokenera kugira ngo bafashe kuzamuka baki bagiye bastari bawe bato bato. None uzobaha amafaranga. Nimba ari gukura namwe it's okay. Mugabo ukabuze kuri umustar. Ibintu byo mu Burundi reka kubigeranya navyo hanze uzoma ngo hanze ngo kugira ngo muririmbye ngwaze ngo muha amafaranga. Yego. None vya vrai. Ko twabaze kugira collaboration. Nawe ukagira ibintu bya aba journaliste bagushigikira ibintu byo mu Burundi vya vrai. Ubona umu journaliste yero nka amafaranga aguha nayo yinjiza. Ko nawe hari amafaranga winjiza kubera ko aba journaliste bagufashije. Aha twacari mu kintu ca collaboration koko. Neza cyane. Ntituragira ahantu ho kuronka amafaranga wewe wokwinjiza amafaranga hama ngo like ngo umuntu agwikiganira hama yinjiza amafaranga agiye wasavye wewe nta yoronka na urabizi ibyo mu Burundi urabizi ibyo wacu urabizi ntituragera simvuze ngo ni habi cyangwa ntituratera imbere mugabe turagera kuri urwo rwego rwaho no amafaranga kuko abandi ntuwishinge bajya abandi hariho level bageze ko tutaragerako. Okay, cyambere ni collaboration cyakabiri collaboration n'aba journaliste kuko murafashanya je mfashije nandi ndagufasha. Kabiri nico kintu nyene cyo gukora vraiment hari ikintu simbiza akunda kubabwira bagire même des répétitions bakora imiziki myiza abantu barabakunda bakabakunda kuri ya playback bakorera kuri stage mugabo turakeneye amajwi yanyu amwe bahora bumva bakera nibakore cyane muri rusange. Cyakabiri cya gatatu nibakundane gukundana. Yego DJ Fernando hindi imbere avuga ngo bifuza ko batera imbere ngo ariko ntubasumbe. Nyene gaminyono nshaka kuvuga ko mu star atarukundo uri ntaruriyo urumva nimba umuntu ateye imbere abantu babana wowe ukiri mu underground nta mwanzo uzogira mugabo atera imbere gatoya niho ubona ko atarukundo ruriyo. Urya ubonye umuntu mugenzi wawe muri ivyo katera imbere ahubwo wewe mufashe muhe support hama ubonye ateye imbere akagusumba azobyishimira avuga ati naka yaramfashije kuko je hari umuntu nzoshimira umunsi umwe muzona natanga ibintu by'iwanje hari umuntu nzoshimira ko ndi neza ndakokone ikintu yakoze kuri je kugira ngo nze mbe ndi ngaha arabanshi arambwe ngo ntibikunda kandi ari byo bakora bara nkubo ari byo ukora ukabwira umuntu ngo ibi ngo ntibinabaho mugasanga ntumutera intege ariko gaguma ubona guma bandanya wewe yego kuko munaguma bandanya bakaje avuga ngo ntibishoboka mugaje umuntu yanteye intege yambwiye ati umva ingukore byose biva mu gukora n'abaririmbyi nimba ubona mugenzi wawe kuvuga ngo yashasumbya hit oya hit yawe izogumaho uno munsi naho hoza abantu bameze gute ntizokwibagira ko mu Burundi haciye muri imvyi yitwa Kidumu ntizokwibagira mu Burundi ko haciye muri imvyi yitwa Satpi. Rero wewe uzofasha umuntu ntuzocicuze kuko nimukundane vraiment kunda mugenza we urukundo cyane. Nta kandi kantu kongerako akandi kantu je numva nshaka kongerako baze basupporting Bujatown TV. Umubosi wa Bujatown TV ni umwana mwiza ni n'umusore wa bien wa danje mwiza wanange kandi bataranambona kuri kamera none wewe ni uko nyene batarakubona ewa asa neza ameze fresh asa umutima mwiza muza mu supporting ari cool. Karibu sana, asante sana mama. Yego asante sana. Ndakwise mama urababara. Nta kibazo none niyonja. Reka ndagushimire cyane minyoni. Ndagushimire. Igihe cyari kirekire ariko nibaze uko tugiye kubana namwe. Yego niko zosa kungenera ewa. Reka ndakwisabira akantu nawe. Urakansabiye nanje reka ndakagusaba. Supportinga nanje. Wewe cyane gose ahubwo wewe rero saza hari umugabo ngiye kuguhazira guha amateka. Asante sana. Reka ndagushimire ukanya waduhaye. Reka nshimire buri umwe wese yafashe akanya aradukurikirana kuva ku ntango gushika ku mpera z'ikiganiro cacu. Yego. Yari Bujatown TV nari kumwe
dada mwiza wo Minyone wanyu Minyom comme d'habitude yatubwiye ko ataranahinduka natwe ntiturahinduka kandi turabakunda cyane bye bye hasta la vista cha cha